imigenzo y'imico y'ikirundi. Akaba ariyo rero isemo ya mbere yo gutanga ibitabo byanditswe mu kirundi mbega cy'abarundi. Murakoze. Ikindi gitabo kigira gitangwe ni igitabo c'imigani n'ibitito. Byose tubivoma mu barundi baho hambere hahise. Dusabe gukurikira yakire ico gitabo, akaba kandi ari umurindi wo gutanga ibitabo byanditswe mu rurimi rw'ikirundi. Twagira dusabe ufise igitabo cyanditswe mu ndimi zibiri, cyanditswe n'umumenyeshamakuru akora mu kinyamakuru Ronovo, yanditse nk'umumenyeshamakuru avuga uko azi igihugu c'inshuti c'Ubushinwa uko abarundi bakibona. Ivyo navyo uko ibitabo bibiri n'ic'ikirundi n'igifaransa, akaba ari byo mbere dushaka ko indimi zose tuzemeye ariko zibangikanye n'ikirundi gishikirizwa umwana akurikira. Kandi dusabe ubukurikira utubagore muze muraraba ingene bakurikirana ngo ku myaka kuko birafise isiguro. Ubu naho nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu atwemerere atange icese igitabo wenyene yiyandikiye riri mu rurimi rw'igifaransa. Akaba ari igitabo cyanditswe mu rurimi rw'igifaransa ariko ubushikiranganje bukaba buhejeje kugaba ingabire yo kurushira mu rurimi rw'ikirundi, kandi rukagira ko ubushikiranganje komine yose ndetse no mu mashure kugira ngo wa mugambi nyene cyo mutandukanye umukuru w'igihugu wo kurabana ntonikora no gufasha abandi uburyo buboneke, kuko hagiye gutangurwa igikorwa cyo gukoresha ibitabo n'amafaranga bizodandazwa rero, hanyuma uburyo buvuyemo bandanye bufasha nyene cyo mutandukanye w'igihugu mu ihangiro yihaye yo gufasha abantu aho nikora. Igitabo c'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi cyanditse mu kirundi no mu rurimi rw'igifaransa. Dukoma amashi menshi cyane. Gihawe rero ivyo bitabo bivuga ibwirizwa shingiro byanditse mu rurimi rw'igifaransa n'ikirundi bigiye gutangwa mu makomine yose, mbere no mu mashure y'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse ko bizohabwa imisozi yose ya Rusasuma kugira ngo abarundi bonyene bagende baraba ibwirizwa nshingiro nk'indahiro birahiriye itarike y'ukwezi kw'indwi z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Turifuza rero ko abantu bobitahura umwe wese kubimwerekeye, duhereye kuri abo bakurikira. Ubwa mbere abavyeyi, kugira ngo ejo umwana niyababwira ko agiye muri claque nimumubera intambamyi, kuko ntazoba agiye mu ngeso mbi. Ariko nagomba ndabasabe bashitseyo baze bakora icyabajanye, kuko boshikayo bagasanga y'abandi y'urundi runganwe bagatangura gukuyakuyana. Nimwashikayo muze mukora icyabajanye gusoma ibitabo. Ubwa kabiri abarezi, mu guhimiriza abaregwa babo kw'inyigisho zigishijwe zikeneye agasunuzo, ako nako tugasanga muri claque, mbere nabo bigisha nyene bagasoma ibitabo biri ngaha kugira ngo inyigisho batanga zigira akanovera gusumba. Ubwa gatatu abarongoye intwaro, mu gufasha kuronka inyubakwa no gukoresha ibiri mu bigo claque n'imashini nyabwonko zifasha mu gushigikira inyigisho hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Nimwibaze ingene byo bari byiza hamwe nko mu myaka 5 iri imbere twosanga igice c'ibitabo biri mu bigo claque byanditswe mu Kirundi canke bivuga ibyerekeye imico n'akaranga by'abarundi. Ngeze aha ndashimiye ubushikiranganje bwemeye kumfasha gushira igitabo nanditse mu rurimi rw'ikirundi.